Neva ngo Yego. ahejeje gusaba ideni kugira ashobore kuriha imiti y'abasirikare kubera abasirikare kugira bamugirire kudeta. Hari ukuntu abasirikare ubu yabagwaye canke bakubiswe muri Kongo batari bakivugwa kubera kubura imiti. Burya rero ivyo kubura imiti vyari bizwi cane cane mu basivile. Ariko urumva wewe Andrisi canke jewe tubuze imiti Neva s'en fiche. Urumva? Wewe ntuzomurasa Andrisi kiretse no bafata inkoho tukagukurikira. Urumva? Ariko Yego. abasirikare nabo nyene hari hageze igihe babura imiti. Urumva? Ubu rero yirutse gusinya ikintu bita dette souveraine, ibintu ahejeje kwemera ngo nakamaramaza. Ofete aradandaje Uburundi, bane yanje. Emwe nimugwane hama mumukure kuri rya ntebe kuko ibigira bibe nakamaramaza. Kandi aho avuga ko yaraguze imiti y'abasirikare kuko prime yaramubwiye ati jewe utampaye imiti yo kubavura aba bantu ibara rizogwa bazokugirira kudeta kandi sinzobagwanya nzobaherekeza. Urumva? Ubu rero yagiye kugira ivyo vya dette souveraine, aheje gusaba amahera yo kubavura kuko niwe yagiye kubagwaza muri Kongo, niwe yagiye kubatera induru. Hama muri uwo mwanya ariko arariha amadete ariko arasinya dette souveraine yiwe. Ndabona muri diaspora abantu bajejwe kudusamaza bahembwa na Neva bageze kure, ngira azohava bahako makeyi ku mahera agira ronke. Sinzi nivyo je nivyo nahise mvuga. Urakoze cyane kuri iyo nkuru dushikirije. Mu bisanzwe jewe nama ndiko ndabivuga. Ntimwave mwibaza ngo bigiye kugarukira aho biri canke umuntu agira ati bigiye gusubira inyuma bisubire mu buryo. Yemewe ndababwiye ko tumeze nk'ikamyo, Uburundi bumeze nk'ikamyo yacitse amafire iriko iramanuka mu Bugarama. Ugishobora kumanevra ugakatakata, mugabo ico nokubwira ubu uriko uragenda tout droit vers le catastrophe. Ego ariko rero ivyonye usanga kenshi abo banyakuntunga baragira bati twebwe dukunda Uburundi bitakabonetse, mbere dufise n'ukuntu tumenya abadakunda Uburundi tukabita n'amazina. Jewe nama ndiko ndibaza kenshi ukuntu Uburundi budashobora kuriha intererano regirerema mu muryango wa EAC, peut-être no mu yindi miryango, reka tuvuge EAC tumaze kumva, ugasanga ntibashobora kuriha intererano yabo muri EAC, ariko ugasanga Uburundi ni igihugu ca kane gishora amafaranga muri Tanzania. Mwebwe murumva ako kamaramaza? Ni ukuvuga bo si Uburundi koma igihugu, ariko abarundi abategetsi bakuru abantu nkabaziranotse urya ntigacika, utovuga iyo yakuye ayo mafaranga danku ingene abo mu milliardaire mu millionnaire andora. Donc ni ibintu vy'akamaramaza uko bimeze kose. Umuntu wibaza ko ufise inguvu nyinshi canke atanizo ufise, nibaza ko bikwiriye ko kugira ico ukora pfumukoma induru, kuko turiko turagenda mu bintu vy'akamaramaza, turiko turaja mu bintu vy'akamaramaza. Rero ntihakagira umuntu atega ubwoba n'aba bantu ati bazohava bambrandinga ko ntakunda igihugu, bazohava bagira gute. None tworeka gukunda igihugu gute arico dufise? Ibaze nk'ako kamara Andrisi wowe urakisigura kuko ndi igihugu face ba Neva. Je nawe urantwenza. ya namba Wowe n'ubu hoza umuntu akorera abadede akakubwira wowe ngo ntukunda igihugu, wewe agikunda en tant que qui aho kigeze aribo bari kwivora. Wowe wumva meme niyo discussion mbi nakenewe quand même. voilà. Ngo nyanka gihugu ahubwo abakubwiye ati wewe wanka ko niba, wewe wanka ko nica, wewe wanka ko nonona, wewe wanka ko ngura isaha ya $50,000. Sinibuka bijya bintu mazi imisi mbona ujya mudamu wa Neva uza wumva ngo afise ijipo ngo igugwa $100,000 canke ngo kombya. Baba bakubwiye ko wanka ubusuma bwabo, ntibaba bakubwiye ko wanka igihugu. Kiretse nimba Burundi bwarabaye igihugu c'abasuma, nabo si igihugu cose kiriko kiriba, nibo bonyene nakagwe k'abantu batarenga 13.
Ibi bijya nanditse ejo bundi nza mbona abadede batanguye gupanika amatara agarutse. Kuko nababonye bose batanguye kwishura mu gatondo ngira niho bari bakironka battery canke amayunite. Mvuga yuko Neva yasacrifiye Bujumbura, rega ntavyo bazi, yarasacrifiye Bujumbura, nta gitoro gisigaye i Bujumbura, baratwaye amakamyo yose yahora atanga igitoro i Bujumbura kubera batinya ko Bujumbura plutôt ijya aeroport ifatwa. Ivyo barabizi ko izofatwa ijya aeroport. Mugabo abarundi sinshaka gusa nk'inyanka Burundi, none usa nk'inyanka ya Burundi iruta utwara Burundi. Come on rega, nijyari igihugu cacu cari bwagire amatora y'abantu batsinda 90%. Ivyo nijyari byari bwabe. Bon, sorry kukwinterrompa ariko sinzosubire kukumva uri kuri justifier. Vraiment, entre amis. Ego ntabwo yego ndi justifia nariko ndavunira akagohe n'abandi jewe iyo discussion ntayo niyo nshobora kugira ko jewe nsanze nzi uwo ndiwe ndazime principe n'ibindi mugabo urumva nariko ndagira nti jewe sibuvure bihora bimbabaza iyo mbonye abantu bariko bishurana bakagira bati bagasiguriranira ngo urabona sigura ibiki. Abantu nabasuma nabo nyene barabizi nta kintu na kimwe ko baradutwarako. Uvuga ari waruvuze ubusuma nca nibuka ibintu nka bitatu. Urabona Falcone bayigize akaraha bagishika, nituvuze ivya wa wundi yiba imiliyaridi 8 zo muri Interpetrol menga yitwa Denise Sinanko sindavyibuka. Falcone bayigira akaraha bati nubundi siyo mwagiramo. Okay, ubu rero inyuma y'imyaka bayigurishije iyo ndege iracaboneka muri bije ya buri mwaka ya leta aho hari amafaranga yo kuyitaho. Kamaramaza ka mbere, kamaramaza ka kabiri, hari indege baguze sinzi ko muvyibuka bagira ama expose kuri RPA 2014 canke 15 mu ntango. Indege yari yaguzwe yari gusubirira Falcone kugwa mu manyanga ya Mutamade Bunyoni. Iyo ndege yahavuye isubira muri Espagne. Ubu unya muri budget ya leta buri mwaka hasohoka amafaranga atagira uko angana yo kuriha parking yiri muri Espagne nimba ariko bimeze. Nuko ejo bundi ngira mwarasomye kwa Pacifique nini nahazwe amamiliyari n'amamiliyari ya projet y'udukwavu. Neva yagira ati buri muhana buri muryango mu Burundi ugomba kuronka inkwavu nimba ari zingahe ya terme de miliyari. Ayo mafaranga hamaze kugenda ntawo bivuga ngo bimarene. Ivyo rero urumva na mega scandale tuba twashoboye kumenya, ariko muribuka ibintu nkuru nziza yadukanye vyo kuvuga ko agira ahingura amavoka yagire gute. Donc n'abasuma notware n'abantu nta kintu na kimwe biyumvira ku Burundi, nta na kimwe biyumvira ku Burundi. Kandi ejo naragize nti vyari vyo vyose naho boguha itongo uti urabura isoromera uraraba nzogaruka ikindi gihe. Iryo tongo utarishizemo umwavu, iryo tongo utatuturi ibitoke, iryo tongo utarikoreye egome woje umwaka woje ibiri mugabo igihe kimwe uzotinda uheregwe. Ico kintu nico kintu bakwiye kumenya. Kuva nakamaramazi ibintu turimo. Egome ubundi arashobora kuduga katuganirira. Kandi ikindi kintu nagira mvuge ukuntu tuzoza turaganira, uyu munsi reka tugire open mic mugabo mu ndwiza tuzoza turafata igiteramo c'amasaha 3, hanyuma isaha ya mbere tuzoyiharira ugushimira abantu badukoreye neza. Hari igihe umuntu aba ari kure akagira ati naka ndamwibuka, naka yarankijije, naka yaramburiye. Niwagira uti numva umenga ijwi ryanje sinshaka ko risohoka abantu baranzi, wonyandikira texte umuntu akayisoma. Egome ariko naho kandi tuzoza turavangamwo twongere tugaye abantu bahemutse, abantu bamenje. Hari abantu burya bamenje. Nyogokuru niwe yahora mbarira ati aterega ubwo bwicanyi wumva kera gutyo umuntu wabereye
marene kuri batisimu abana biwe wabereye marene abana biwe kuri batisimu ukabona aradutse uti ndadaye wacu byagenze gute kumigwa ukabona ati ni ibintu by'akamaramaza y'abantu nk'abo nibaza ko uko bimeze ifo nabo kubavuga abo batindi ntibagasaza amahoro ntibagasaza ata muntu abavuze kuko hari benshi ubu bijandajandiye binumiye mbere nibaza ko twozocishamo iminota mike nk'uko tuba turindiriye ko abantu bagwira kuko iyi space biri enregistré kandi barayumviriza mu nyuma tukagira gutya tukavugamwo hari source nari nabonye ikiya gitabo bita Livre Blanc harimo abantu bavugwa hari narasomye abantu bo ku mutumbi wacu abantu babicanyi ariko ubu bijandajandira sinzi ko ari bwo Burundi twoba twifuza u Burundi aho abicanyi umenga i Burundi ntibizira umenga barashimigwa umenga bakoze ibintu babwirizwa gukora abo bantu rero turabagaya hari ubwo ugira gutyo uti ntaco dushoboye kubakora ko mugabo pour le moment disons mugabo umuntu akagira ati aba bicanyi reka umuntu apfuma bavuga mu mazina ababanyi babamenye reka tubamenera akabanga ego hama ikindi kintu mpora nibaza nti twozoza turafata naho nyene akandi kanya nari maze kubivuga tuganurana ntituvuge politike gusa hari igihe umuntu aba agize ati hari ico nabonye hari ijambo nobwira umuntu nk'akarorero hazana hari fenomene jewe nkunda kubona ubu sinzi ko novuga ngo iharawe kandi ari nambi abantu baritegurira ku bana bari excited ubona ko bose bari excited bakapibriya bakagira gute mugabo bukeye ukabona bati tugira amahoro atujya nyakugorwa abifuza ko uwundi yopfa nibaza ko umuntu ashobora kugira gutya akatubarira ati jewe rero burya ndubatse maze imyaka 10 maze 20 maze 2 hari ivyo nari niteze nabonye bigoye hari ivyo oya umuntu burya ubutaganiriye na mukuru we hariho akantu atamenya ivyo byose twozobifatira muri iyo saha imwe canke tukaganira ku bijanye n'ubutunzi nk'uko mpora mbona rero dabikora rimwe akagira ku bijanye na ama bitcoin n'ibindi bijanye n'ubutunzi bitcoin ni vya 2017-16 niho navyigishije ubu haharawe intelligence artificielle kandi uzogura action nawe muri intelligence artificielle niho uzotera imbere donc urumva rero niko ndavuga urumva ko nk'ivyo wonyine n'ibindi bishasha donc umuntu nibaza ko ukungurana ivyimviro ntibishobora kugira hanyuma mu gusozera muri iyo saha tuzoza turagira gutya hariho ikiganiro jewe nahora nkunda sinibuka ko caba kwisanganiro canke kuri RPA baragira bati tubwira amakuru avugwa ahiwanyu tutamenye egome hari igihe rero wumva amakuru ukumva mbere uratangaye ukumva n'amakuru akomeye jewe ndibuka umunsi wa mbere numva umuntu w'Igitega yitwa Bukuru irindi sindagibuka yari yaciwe umutwe n'umuntu yitwa komiseri Magorwa Alias Josepa navyo ncibuka umunsi wa mbere numva ijya nkuru ava yuko ndayumva kuri RPA nari nabanje kuyumva ku muntu yavuga ati ibintu byabaye hano iwacu n'akamaramaza n'ibiki umuntu akatubarira rero muri ivyo vyose umuntu nagize ati jewe sinshaka kuvuga ko hariho abantu pratikuma badashaka kuvuga canke akavuga ati mvuze bomenya uranyandikira umpe texte canke umbarire ndashobora kubivuga ndashobora kubiha uwoba yamfashije kugira ko hoste akabivuga yego reka tuze turaganira hanyuma rero mu masaha yandi abiri azoza arakurikira tuzoza turungurana ivyimviro tuti dukore gute kuko Burundi buriko buratujana ni jewe vraiment chaque fois nama mvuga nti none tubigenje gute ibi bintu tuzobivamo gute kuko nakamaramaza jewe ubushize sinzi igisagara co ngaha
muri East Africa ushize narahuriyeyo n'umuntu w'umukoloneli wa kera narinzi umuntu akuze vy'ukuri yari akwiye kwicara agatekana muhira ariko urumva honye ariko avuga ngo yahiga akazi none buhiga akazi nyabaki umva ngo akariko kose hambari ingene yavuye i Burundi yomotse reka ndavyite gutyo yomotse kubera amatati matoyi bari bafitaniye n'uwo bubakanye hama uwo bubakanye agaca bishiramwo ibintu vy'imigambwe n'ibiki n'ibindi donc ubu Burundi vraiment butagira amategeko nibaza ko atari Burundi twifuza ubu Burundi oya nibaza ko vraiment ukububona butemba bugenda tukanuma tukaguma gutyo nibaza ko ari ikintu memere generation avenir zishobora kuzotwakiza yego ushaka rero uza kugira ico ashaka kutuyagira canke kuturamutsa canke kugira ico tubariye araza kutubarira mugabo jewe dans style niba atawe bivunye ndaza ndacishamo utu turirimbo twa kera canke dukabura naho nyene ni inyigisho ego karibu rero tugume tuganira Pardon, Andris, wadugije abandi cyane. Jene nagiye gutora umuvinyu. Mais dans la poubelle de la même poubelle. Ouais, il y a un truc de tri. Bon, je crois que... Si on a... amahoro Democrate karibu Amahoro cyane Andris, umeze neza? Yego memeze neza, sinzi ko namwe muri amahoro. Naje ndamahoro ndashima Imana kabisa. Yego ndakwijana. Urakoze kumpa akanya naje nagomba ariko ndumviza ibyago muri kumurayaga. Ntangajwe n'ibi bintu Reynold avuze yuko yasavye ideni iteye ubwoba neva kugira abasirikare bashobore kwivuza. Ukaba ufise amakuru arenze ngaho Reynold yaduhe kuko ivyo Burundi bitera bimera nabi. Ubuho bagiye kuduha batanze umushikiranganje w'umupfasoni yananiwe muri commerce atwara ubushikiranganje bw'ubudandaji byose bikayangara ariko bakaca mu mushikiranganje bwo kwivuna basi sinze bizoherera. Rero naho umuntu aca yibaza ati mbega ino leta dufise iyobowe na CNDD-FDD tubona iri kiganisha ho Burundi. Je nagira mvuge gatoya kuri leta baheruka gushiraho uravye abashikiranganje bayirimwo guhera ku mushikiranganje wa mbere ari wayirongoye uyo ntaho ntuye Nestor muri bako yaje mu kuba umushikiranganje ari umushinga amateka yari mu bashinga amateka ba CNDD-FDD basi bavuga bati arashobora kubaza mu bijanye n'ubutunzi arashobora kubaza ikibazo abashikiranganje ba CNDD-FDD babaje gusigura amaraporo yabo ariko ukabona ivyo bibazo baza kari ibibazo biri mu bwenge n'abandi bashinga amateka bakamwapwiya bakavuga bati wewe vure muri ko arabaza ibintu vyumvikana igaragara ko umushinga amateka yaraciye ubwenge ariko ntaho vyashobora gushika naho vyanavuye banamugira ministre w'ikiga ca leta ariko amaze kuhashika vyatangaje benshi kumwe abandi bose bahashika ugasanga ni itara ryazimye yarazimye ahubwo yihutiye kuduza amahera yo gusumira umuryango w'umukuru w'igihugu kuko yashize ziri miliyoni 2 atazishira kuri 3 hari n'izindi miliyoni 9 yahereje umuryango w'umukuru w'igihugu ntawe uzi cyo zijya gukora izo miliyoni rero ukazobona Neva rero aravuze ati ndahinduye leta aciyashiraho ujya bisigura ko ashizeho umuntu atazomugora kuba abandi rero yarashizeho ravye bunyoni na ndakugarika barabagenero nkawe petetere barahangana baraharira hari byo batamwemerera muga ashizeho umuntu abona yuko azomworohera gukoresha azomworohera kumanipira azomworohera kugira ngo nimbara bujya musohorera nimbo ari vyakeneye kumusinyira gutyo vyorohe kubera nawe amaze kuhagera basanze ari umuntu yoroshe atari umuntu uvuga ngo arafata ingingo zirabana n'abanyagihugu kuko nikimenya yamenya ibiciye biba ukabona amatarara araheze iminsi 3 iminsi 2 gisagara nta matara gifise n'abantu bafise abantu mu mamoroge bitaro bikomeye vya leta bigatangura ko minduru ati muze mutora abantu banyu abanyagihugu bose bagakoma induru ugasanga hatayivuze ko aracibereye mu gacerere mu gihe byahora bigaragara ko izindi leta zije shasha mushiranganje wa mbere mushasha aje ukabona ko hagize ikintu agomvye guhindura kugira icizire abanyagihugu mugabo wose ko vyagenze
ashobora kuba yisanze mu kibanza avyemera uko arabona ko atari ibintu azoshobora canke arabona ko aje kuhaba novuga nk'ikiburuyo bazoca kati dukora ivyo twishakiye. Rero Andris uriko uravuga uti buno Burundi aho buriko buraja aho buriko buragana cane generation y'uno musi twebwe tuba dufise imyaka yo kuvuga duti yamara bino bintu vyakabereye vyari bikwiye guhinduka, ugasanga turi ngaho ntaco twoba turiko turakora canke turiko turashiramwo inguvu tuti yamara buno Burundi abari bagifise imyaka yo kubamwo bari twebwe niba bari bagifise imyaka myinshi yo kububamwo. Kuri uriko uraraba CNDD-FDD no musi ukuntu iriko yatwara igihugu womenga n'abantu bariko barasahura, abantu bariko barasahura babike canke bavuga bati umwanya n'umwanya turahava turakwiye tuja kwinyegeza. Kora ntushobora gusigura leta imara imyaka 5 atakiro na kimwe iranguriye abanyagihugu, atakiro na kimwe umunyagihugu umuntu wari we wese yoza kwishima kati kino kintu mwaragikoze mwarafashe abanyagihugu aho vyari bibagoye nta na kimwe kihari. Mugabo ugasanga bo baratunze ku ruhande rwabo, ariko muravuga ama miliyaridi yava mu Burundi akaja kuba mu mahinguriro yo muri Tanzania. Iyi fomi heruka kugurwa muri Tanzania yaziranotse no muntu ajejo ku butegetsi bwa Nkurunziza ngira guhora mu 2010 araza yugurura ya fomi yo mu Burundi, ariko ubikurikiranye neza urabona ko ari fomi yari mu mitahe ya Nkurunziza na Bunyoni. Niyo bantu bayigendera cyane amahera bakoresha ava muri banki nkuru y'igihugu akaba ariyo babaha bagakoresha ivyabo kandi bakagaruka kudandaza mu banyagihugu cyangwa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ugasubira kuja kugura ifumbire abanyagihugu muri ya banki nyene leta yaha amahera. Ucumva nk'ubwo busuma ukuntu babungana harimo mukibaza yuko ico gihugu cotera imbere kidandaza amahera abanyagihugu hagati yabo umunyagihugu na yafumbire yari hantana ironke. Rero n'umugambwe ni leta tubona tuti hari ivyo bagiye barakora bararondera kuguma bonyene mu butegetsi akamara amaza nibi vyabaye bavuga ati aha turatwe no mu nama nshinga amateka dukeneye undi muntu azoza kubaza ikibazo ati n'umushinga amateka wo mu wundi mugambwe aje kugora umushikiranganje wacu canke aje kugora umukuru n'amashinga amateka mu bazi ibibazo bidatomoye kwera imbere ko aza mu nama nshinga amateka kwera bose bava muri CNDD-FDD bazababwiye bati tugiye kwiga iki tugiye kuvuga iki dukeneye ko mwemeza gusa nta kindi no kuduza intoki nta kindi. Bisigura yuko Burundi bashobora kubuganisha iyo bashatse ku nyungu z'akagwi kanaka ku nyungu z'umuntu kanaka. Rero ibi ntaho vyose amaza nta kintu na kimwe kwitega kuko ugiye ubona nk'umushikiranganje uyu Tibia generale ni ujya Nizigama Gabriel Nizigama agarutse gutwara ku umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi umuntu azi nayo yabonye bavuga ko yari kumwe na Bunyoni mu gutembagaza ubutegetsi bo agakubitwa gashaya hanyuma uno munsi akaba agarutse muri guverinoma ya Ndayishimiye kubera n'inshuti yiwe Bunyoni bakavundiye mu munyororo nk'uwo mwitega kwiki ubu Maria Chantal agiye gutwara ubushikiranganje bwo kwivuna basi wo mwitega kwiki nuzo hagarara imbere ya prime ngaragira mu bwije mubwira imbere ya vya bigenero tuzi byo muri CNDD-FDD nibazo hagarara imbere yabo ngarafi vyagira avuge umva ni vya bintu nyene bamasika abanyagihugu bakabafuka mu maso. Ego abarundi n'abantu bahoze barihoreye bakibaza ati ivyo ntitubibona ariko barabibona habuze abaridere n'ivyo ntibakihari boshobora kuvuga ati tugirere yagisyo ntoya mu Burundi umuntu yibutsa kahitiye vyogorana kuba umuntu yabonye vyagiye biraba kiriya gihe ca 2015. Ariko rero ikice kigaruka kikababaza iyo umuntu yumviriye hari abandi barundi tuvuga tuti twese turi hanze y'igihugu ahubwo twaranira gutaha ahubwo mugaba hakaba abandi baca intege abandi baba ariko bafise intumbero bashikiriza abandi tukoca muri inzira ico hinduka twoca muri inzira ico twoshikako mugabo kumva ko bafise imvugo zinakarishe gusumiza CNDD-FDD sinzi ko muri ko muranyumva turakumva neza bwana demokrate. Okay. Wowe ukabona ko bafise imvugo zikarishe gusumiza CNDD-FDD mu gucanishamwe abarundi. Andris yari yavuze ati mu gukebura abarundi twebwe twese hamwe ariko simpaka bose bazohurize kuri bimwe. Rero yari yakivuze ati sinze babandi ko neva zohava bahemba kuri iyo deni yafashe ariko barazi CNDD-FDD ukoresheje ntaho yigera iguhemba. CNDD-FDD ihemba ubusa. Hari abantu benshi bakorejwe babajene mugabo bisanze aho bashize bagenzi babo canke bisanze harengeye aho bahize bagenzi babo iragukoresha ku nyungu z'akagwi kanaka. Muri ico gikiri kuragukoresha ubona kuri gihangange ubona kukaze muri ko muravuga nk'umuntu witwa Gwembe yigeze guca umutwe umuntu witwa komisere Gwembe Igitega yaciye umutwe abantu ubu n'umuntu ngira agenda sinzi umuntu yigeze kuvuga inkuru yo n'umuntu agenda Igitega nk'umusazi agenda yambaye ibutura kare yari umukomiseri
rero iyo CNDD-FDD ikoresha mu mafuti nkaya bo baba bafite icyo bagomba gushika ko mugabo umenye we ko uri kurahemukira igihugu uri kuhemugira abagenzi bawe kandi ntaho bifa bigushikanye rero hari abantu batakintangaza bategura ibiganiro kugira ngo bace intege abandi canke batesha umwanya abandi canke berekane yuko abo bandi bafite icyo bariko tuzi bafite icyo bamariye igihugu tuzi bafite icyo bafasha abanyagihugu no munsi kandi bari hanze y'igihugu ubwo abantu badutse baraba kahise kabo ntaho babona bigeze bafasha umunyagihugu ni kwaguhemuka rero ntawe ivyo biyoberwa haje nyakurizasiyo mu Burundi abagenda barahemuka bose barabo buriyo bayongeye inyuma y'amatora banzwe na CNDD-FDD bisigura iri perereza bafise umushikiranganje wa mbere yabeguriye amahera menshi kugira ngo barondere ukuntu baca imitwe abarundi bari hanze y'igihugu canke ndetse n'abari mu gihugu bavuga bati turabona ko haraho twoca kugira hagira igihinduka canke turabona interano twokora kugira habe igihinduka bige byose ugasanga rero biriko biba mu mahera y'umunyagihugu kugira ngo aje kwicwa rero usanga ibintu bibabaje cyane biteye agahinda ariko atakwihebura vyanka vyakunda Burundi ntibuzo kuma butwagwa n'abantu bameze kuriya buzogira impinduka bo nico noshobora gushikiriza ngira no hakanya abandi ariko Reynode ufise amakuru yimbitse yaduhe neza y'ivyo bintu vy'igisirikare n'imiti urakoze cyane ku ntererano yawe kandi iri clair mu bisanzwe ikintu jewe nogaruka ko ni kimwe kenshi turakunda kwibaza ngo naka ko yari mwiza je ndibuka muri 2020 bagira bati neva n'igitangaza ati yarabaye na ministre wa interieur ati ni umuntu afise ubushinga ntahe ariko urabona ko ahashitse yakoze ibindi hari umuntu twigeze kuyagarambarira ngo yarumiwe mugabe ico novuga nuko erega hayoboye systeme hategeka systeme kuvuga ro systeme n'abayishizeho ubwabo barayitinya aya ngo ndakubwire ko n'abari hejuru ubwabo baratinyana akagira ati bijya vyavugiwe harya canke bijya twapfunditse nanje ubwanje sindavyemera mugabo sinzi abandi uko bavyibaza donc ushobora gusanga hishaye abantu 10 bariko baraganira umugambi un projet quelconque nabo nyene ubwabo batemera ariko ugasanga nta numwe ashobora gukura ku muntu ego ngira mu kanya turaca twakira Dr Mastermind turaje mu kanya twakire Dr ndashobora kuvuga bwana Andris ubye Andris sinzi ko kuranyumva yego karibu Dr ndagize mwiriwe Andris Pavlov n'amahoro reka ndamusaba ari Dr Mastermind yego uri kuranyumva nimba atari hafi baza nkubaze sinzi ko wewe bari hafi uri kuranyumva bwana Andris sinzi ko munyumva turakumva Genda kumva Andris Pavlov uri kuranyumva okay mbo sinzi ko munyumva umuntu agira ni Dr Mastermind ariko aravuga yariko kubaza ko mwumva ariko nibaza ko utari kuramwumva sinzi ko nobandanya cyangwa ko nobangira Andris kubanza bitunganya Andris Mastermind abandanya avuga canke ugira ijambo undi muntu ariko arabaza ko amuhaye ijambo ngira byamugoye bon bandanya Mastermind hama turamubwira wajeje kuvuga ego murakoze mbona ndabaramutse abeshi turazinanye aha ku ma réseaux sociaux nizere yuko
iyo murinze mutanguza titre ati Burundi buhire Burundi nyakuramba warapfunywe ntiwapfuye niko nuza Andris Pavlov atariko aranyumva nashaka kubanza kumubaza iyo bavuze ati Burundi warapfunywe ntiwapfuye kubwiwe yibaza ko Burundi bwapfunyijwe nande. Ego nawe mbonye umenga biragoyanye sinzi ko ubuhoho mu nyumva umuntu yonyereka sinye nimba yaho Pavlov mastermind ariko kubaza ibintu biri philosophique Burundi ngo wanditse ngo ninde yabupfunyije sinzi ko no kwishurira nkavuga ko Dede yabupfunyije bigafata sinzi ko hari uwonyereka sinye ko mu nyumva mwama ijambo canke ngeze nga murafite tolerance yo kumviriza ivyumviro bitandukanye n'ivyo muyumvira bwana Andris Pavlov na Reynolds. ese ndiko host gusa nuko atariko arakumva nariko ndamubwira ivyo uriko uravuga ariko ba demokrate nabo nyene bomubwira je vraiment iyo tolerance ndayifise ariko sinzi ko Andris ayifise voilà Andris yariko kubaza ati ico gihugu capfunyijwe nande selon toi kuri titre yawe deja ariko arayataka sindiko ndayataka ndiko ndabaza bwana Reynolds. Bon je nabibonye nkatake sorry donc Dr Mind yumva yo kubaza iyo titre deja wewe wumva ngo ico gihugu ngo capfunyijwe nande. Mbo Andris nataka tumva reka ntacyo mbandanye cyo ndashaka gushikiriza. Andris uko uranyumva? Yego ndakumvise sinzi ko nanje mu nyumva. Okay. Dr Mastermind. Yego. Ariko arabaza. Yego. Wewe ngo iyo titre wanditse ngo Burundi ngo nyakuramba ngo warapfunwe ntiwapfuye ngo ubumenga ninde yapfunyije kijya gihugu. Uburundi nta sagaseseshwa rumuri. Hari uwovuga ko butapfunyijwe igihe uja kushira wawe yitavye Imana kugira uburitunganya kumuherekeza maze bakaguhamagara batinyaruka umutware iyo ushaka ataratwononekarako. Hari Burundi bwapfunywe gusumba Uburundi aho abana basangwa mu mashure bakaraswa bakicwa babishe bamwe bakavyigamba maze ubu bakaba bijandajandira mu nama nshinga amateka ni vyinshi mushinga ntahe murantunga sinariko ndabumva ubusinzi ko mu nyumva neza. Okay numvise natahuye bwana Andris Pavlov amugana ko mu Burundi hamwe abapfuye bose bozuka bakavuga nibaza twe nawe Andris Pavlov na Reynolds n'abandi twaburiye dukwigwa gusa abarundi benshi bapfuye ntibavuga hariho nawo tutazi bikaba bibabaje gose hari abo tutazi hari miliyoni n'imiliyoni z'abarundi bapfuye tutazi ico ndibaza twabanza kucumvikana ko yuko hari abarundi benshi bapfuye hamwe abarundi bose ababuze bohaguruka bakavuga ndibaza abari bakuze ico gihe bose buriye banyegerera hari imiryango myinshi hoze je sinkunda kuza ntuzeye kuza kugira ntuzeye des arguments juste pour argumenter canke kugira ngo neze ucanke uriya iyo muriko muraganira n'umuntu uramenya ntuzeye type de personnalité yiwe niko muri débat z'abarundi tumenyereye upfa gusohora icyumviro kimwe gusa we uri pro uyu mugambwe uri pro uyu mugambwe ubundi bwo ntuzeye biragoye kugira ntuzeye débat n'umuntu afise ntuzeye ico bita ntuzeye type de personnalité bita borderline personality disorder. Reynolds umenga y'ibintu bya psychology ou psychiatrie ndiaza yo ushobora arabizi neza ico bisigura iyo ntuzeye umaze kubona yuko umugwi runaka ataciza cyo bavako ko n'undi mugwi runaka bose ni babi bameze uko nta ciza cyo bavako usanga bigoye kugira ngo mu gira umwumvikano. Hari ibibazo bindi bikomeye twoshobora kuvugana turashobora kuvuga ati tuvugane kuri ntuzeye réalisation ati byankiye ati ivyo atari umusazi nta muntu ushobora kubwira ati ibi bigenda neza bigenda nabi kubera ni turi dans les réalités turi muri cyo bita real politics turi muri bya propaganda niki rero biragoye kugira ntuzeye débat n'umuntu afite d'abord des idées préconçues hama umuntu akoresha les stéréotypes
hari umuntu afise n'ico kintu bita borderline personality disorder. Si ingwara ko mutere, ni type de personality ziri ngaho benshi ntavyo tumenya, mugabo uri kurumviriza umuntu ashobora kuvyumva, aho usanga ubona ati vyose ni bibi, ati aba bantu ni beza samples, abantu ni babi samples. Ivyo rero ni bibi kubera jewe mwaje kuwa yuko nabo bose bivugisha okay ngo jewe ngo ndikwiye kuja kurwana ndi umugange star ni iki, ndazi ko mu mitima yawe ikiza kiriyo, bashaka ko batabizi, mugabo uravye neza umuntu yambaye utwo dutima tubiri, umutima w'iciza n'umutima w'ineza. La raison rero niza kudesida nkuze ico ukoresha neza. Aho niko ngomba kushikiriza, tubanze tumenye ntuzeye deba turiko turagira, turiko turanywanisha abarundi cyangwa turiko turabateranya. Iyo uje ngahanye kuri space ugafata abantu 2 million nta nabuzi, ukabashira mu kigwi kimwe, ico no kwita labeling, ukabashira ko label, ukabita bicanyi, ukabita basuma, ukabita bambuzi, ubu uri kuranywanisha abarundi cyangwa uri kurabateranya. Iyo ugiye kugira ntuzeye lutte, tegura ntuzeye programme yawe, artikira ntuzeye te clause zawe ugomba kuza kurwanira, hama convaincre abarundi. Je ndemere ko ntuzeye la révolution populaire irakunda. Iyo ntuzeye abanyagihugu barambiwe, ivyo bibazo byose mwiyumvira bo nyene barahaguruka. Twamaze kwibona mu ntuze mu bihugu vyinshi aho abantu uzeye des révolutions zivuye muri classe, meme washima atana aba intellectuel bagiye imbere. Ndashaka kuba akarero ka la révolution bolchevique 1922, aho ntuzeye yawo bitari bolchevique bahagurutse la classe ouvrière. Mugabo mwebwe bose ngumva mwebwe Andris Pavlov directement twumvuga en général ukuntu mwumvirize ivyumviro by'abarundi bariko baragira amadeba. Nuwo urashaka kwaza umuntu nkamwe ati none wewe ugwanira iki? Il n'est pas même capable d'articuler. Ubu naba ni système naba bameze uko bakora ibi bakora birya bakora ibi. Il n'est même pas capable d'articuler la clause. Ukuntu guhamagaga abantu mu bisanzwe kuja kugira ntuzeye indwano canke meme de mouvement pobere, udafise ntuzeye une cause noble kuragwanira, ntaho bitandukanye no kuroha abantu. Nara bo mu space najya munda gutanga karorero, bo niko banakagenda bagira ntuzeye twisting argument yose umuntu agize niki birababaje bien sûr. En 1993 ntuzeye lo fait Melchior Ndadaye yaratashe mu Burundi, sinoza ko ntuzeye lo climat politique ari yakijya gihe ko isundi iriho. Wewe niba ufise ntuzeye tes idées, tes clauses niki n'ama solution kuri problème Burundi bufise, tu n'es pas capable yo kugira ntuzeye ko organiser ntuzeye tes clauses, ta cause ugwanira niki, hamukagenda mu Burundi ugakonvenka abarundi. Urashobora no kubizira iyo urikora ntuzeye ugomba shanje, urashobora no kubizira. Les rois abazungu ntitwarusha kwica, nabo barabiturusha. Les rois barabacimitwe, aba révolutionnaire barabacimitwe. Iyo bagize ntuzeye révolution, ikintu kitugora nuko il faut savoir accepter la défaite aussi. C'est pas toujours que tu vas gagner muri ntuzeye n'importe quelle lutte uzogira. Si tu veux une révolution, tu peux mourir avant d'avoir ta révolution. Il faut kwangaja ntuzeye izo perspectives zibiri, tu peux gagner ou tu peux ne pas gagner. Jewe ntuzeye mon conseil niki, murundi wese arafise ntuzeye droit yo kuvuga ati ibintu bigenda nabi, ati ibintu bigenda neza. C'est ton droit le plus élémentaire. Urafise droit yo kuvuga ati yewe nshaka gutwagwa nanaka, c'est normal, c'est ok. Mugabo pour moi la décision yo twara Burundi, la souveraineté, gushiraho les institutions niki, iyo droit igakwa ku Barundi. Ndiko mvuga bamwe Barundi muri rusange bose ntacaguye, warashoboye kubakonvenka, hama ivyiyumviro vyawe baravyakira, barumve ko ntuze bikuragwanira rukuri, hama barakwimara mu majwi. Ico nico nashaka kuvuga bwana Andris Pavlov. Ubundi bwo ibisigaye on peut aller en détail, ni birebire ntawo bimara. Ibibazo bihari mu Burundi ni vyinshi, gusa niyo ntuzeye contribution yanjye nagomba gutanga. Merci.
murakoze umushinga nawe Dr. umusegonda Mastermind gatoyi ego nagomba ntuzeye ngire commentaire nkundiye ngire commentaire kuco ntuzeye Reynolds yashikirije mu mwanya. Bwana Reynolds sinkunda bwa intervention mu space ugirisha mugabo ndumviriza ntuzeye tarinye ugenderako n'ivyo wiyumvira gushikako je sais pas si c'est réalisable ou pas. Ntuzeye uri turavuga ntuzeye en février nariko ndakumviriza oyo penda shaka no subira inyuma nkarunda ntuzeye space aho watubwira neza yuko hariho umuntu yamamagaye yego naguhamagaye sinzi kuranyuma ufite turiko tugira barbecue nariko ndashira ku meza ariko nakumvirije bwa mbere wari kumera nk'uwo kritika abantu bakritika Dede comme d'habitude je nanse kubwira abantu ko ndakuzi du moins kuri Twitter sindakuzi personnellement ndakuzi nk'umupro Dede kandi ivyo wagira uvuge vyari ibintu vyo guponda umuntu wese azorasaba Dede mugabo sinbaza ko wigeze baponda bariko babwira abarundi bafashe babahorwa ubwoko ngo babahe ayashusha canke ayakanye nibaza ko wakomeye amashi kuri ivyo bintu pourtant twebwe si ivyo twita intambara intambara ni nka kurya M23 yakubise abadede hamwe na ba Felix donc c'est une intambara entre militaires payija mwagize yo kwica abanyagihugu ataco babagize ataco mupfa benshi d'ailleurs vyitwa yuko muriko muranagwanira ubu naho mwafashe igihugu kirakenye kirashonje uje kukivugira bon c'est ton droit c'est ton plein droit kuvuga yuko vraiment vyose ari sawa sinzi ibindi uba wari wongereje ko igene nagiye Reynolds sindagucira mu gatoyi nagomba ngire commentaire ariko uguye muri ibintu nyene nari mpegeye kuvuga ni vyiza muga les auditeurs bariko baratwumviriza abacabumva exactement duga kwijambo akwishure canke ngira ico mvuga ku vyo mwari mushikirije hanyuma twe turaganira igikuru nuko turiko tuganira nk'abarundi nico gikuru na ivyo bindi biducamwe ibice ivyo nta nakamaro nakamwe bidufitiye Lega Andris agira kubwire yuko bigoye kugwanya CNDD-FDD kumbe jembo na vyari bigoye kugwanya ba Buyoya kurusha kugwanya CNDD-FDD gusa nyene nuko abarundi muri iki gihe barindira igico no kwita signal ngabe ivyo nibaza ko Dr. Mastermind atacu bimutwaye mugabo ntacu tubandanye tuyaga yego sinzi Andris Pavlo uriko uranyumva niyaza sinzi ko muranyumva Denda kumva ubu ndiko ndakumva bava kare nagi duga kwijambo have usozera tuganire niko mutamba kundeka mpeze ufete icyumviro canje Reynolds ntiyumvirije n'ivyo navuze kandi yishuye exactement nkuko nari nayivuze ngitangura muri ntuze mu intervention ngo nta n'ibindi yari kuvuga ngo ndamuzi ngo ameze uku ngo avuga ukurumva ni bimwe nyene abashikiriza au début niyo problème dufise Reynolds namugire commentaire sinzi nivyo mbe namubwira ko namugire commentaire kuri ntuzeye en février waratubwiye ko neza ati neva hunga turaje twashitse dusisaye inere atari kararondera yahungira epo utabwiza turacamubona nga ubu naho ugiye kutubwira yuko ati abasoda ko bategura kudeta babuze imiti atavuye kugurisha Burundi bona Reynolds nakora aba donc l'OV c'est pas bon pour notre santé nkagenda imenyereye uzoze muri débat umeze neza tutange ntuze des arguments convaincants merci urakoze kuvyimvira ushikirije ndagukengurukiye jewe kubwanje mu bisanzwe uko nyene ubivuze naje niko ndavyemera ntabwo dukwiye gushirana k'ibimenyetso ati ujya kwagira avuge ndazi vyagira avuge nibaza ko kereka jusqu'au preuve du contraire reka tube tuguma kuvyo umuntu avuze gusa ego rero wagize uti abapfuye b'i Burundi nuko batavuga erega abapfuye ntibavuga na hamwe ahantu na hamwe bavuga ahubwo gusa uti iyaba bavuga ego abapfuye b'i Burundi cyane cyane abapfuye ntibapfuye urupfu rw'akarago canke ntibiyahure uti yaba bavuga birababaje cyane none ga Dr. Mastermind bigutwaye iki iyo turiko tuganira tuti turifuza kumenya abantu barengeye mu banyagihugu itora bakica muri teza abantu barengeye mu banyeshure bakica yewe n'abantu barengeye mu barundi
bakica mu 72 ryari atana hamwe dusize. Abo bantu nibaza ko bose n'abarundi bakwiriye iteka. Rero nibaza ko tworeka kwirimita kugira tuti uwo muntu ariko arahiga ariko arifuza kumenya ivyabaye mu Burundi ninde. Reka ahubwo gusa tumenye ivyabaye mu Burundi nayo kugira tuti ninde ariko arabibaza ariko abibariza iki. Jewe nije mfise monopole yo gutanga ukuri. Ivyo bintu c'est absurde kandi nta nahamwe bishobora gushika. Ca kabiri wagize uti turafata sinzi ko wavuze jewe canke abahora baganira uti navuze abarundi muri rusange muri rusange bwana Andris Pavlov nta numwe na Prince Kuto. Yegome uti turafata abantu amamiliyoni y'abantu ukabita abasuma ukabita bicanyi mu bisanzwe. Jewe ejo hari umuntu mu makomantere nijo nabivuze nariko ndamwiyamiriza twariko tuganira ibintu byumvikana mbona ariko aravuga teori ngo abahutu ngo bibitungwa ngo bazananye n'aba esclave ndabona ati kameme ivyo bintu uriko uravuga nibiki urubahuka kwita ikiremwa muntu uwundi muntu ukamwita igitungwa c'est du n'importe quoi. Donc ico niko ndashaka kuvuga nigiki none abasuma mastermind babajwe nuko turiko turavuga abasuma canke turiko turashaka kubavuga. Erega abasuma yaba barama miliyoni abarundi baba batunze ahubwo ikibazo nuko nyabasuma ni 5 ni 10 ni 20 nayo iyaba bari benshi. None erega nivyo nanye ndavuga ubushize batubariye umugenerale ujya herutse gupfa general de police yitwa Jokwa Godefroid. Ibaza umuntu aho bahinduriye amafaranga arabuze ukuntu ashobora kuja kuyashira muri banke kubera igitigiri bagira bati iki gitigiri ntikirenga arabuze uko abikika arahaye inshuti n'abagenzi amahera aranse guhera o final agafata amahera arenga imiliyaridi n'imiliyaridi agaturira. None abo basuma izo siha ziba ibintu zidashobora no kumara mu gihe dufise abarundi bariko barishwa na kigoyi. Raba kuri mire yanje narapibriye ahantu nabonye abarundi bariko barasaba utuntu two gufungura ahantu mu gisagara kimwe co muri East Africa. None ivyo bintu tubibandanye gutyo aho tugira Uburundi bw'abantu 5 bashoboye kunywa champagne hitamwo docteur canke n'uwundi tugira Uburundi bw'abantu 10 bashobora kunywa champagne beyanzoga ntuzenya neva kunda bayita ngwiki Minare urumva banwinzu yo kugusaga jeudi hama nka samedi dimanche bakakunwera rohero yose muri facture. Dr Mastermind kandi ndishuri ko ari mu docteur usanga ariko arabafasha yumva umenga ni sawa ariko arambwira ngo neva ntazohava bon tuzobiraba urumva nuko kandi j'espère ko azoza muri space niba yahavuye. Ego reka rero nako ndavuga nturumva. None twifuza Uburundi aho dufise abantu banywa za rinare bakanywa champagne ari 5 10 canke twifuza Uburundi bw'abarundi imiliyoni 10 bashobora kuronka amazi meza bashobora kuronka rusengo. Nibaza ko c'est le moindre des choses. Niyo angre na ivyo kuvuga ngo ninda bivuze ni biki uwo muntu ariko arifuriza Uburundi ariko arabivuga je ndi umurundi abavyeyi bose kuva kugisekuru ca hehe nuko hanyuma wagize uti abanyagihugu nibarambirwa bazotinda bagira ama revolution utarakunda uti rero jewe niko nabifashe uti nimba revolution batarayikora vyari vyo vyose barashima. Ejo bundi erega turiko turamira kugira Uburundi ntiburinde gushika kuri lo pire ne handi hivyo bizoshika nyene. Détrompez-vous abantu bapfukamye Uburundi munda détrompez-vous ntabwo bizobandanya gutyo. Urabona on a installé ntuzenya un appareil yiterabwoba kuvuga ngo jogora ndakwereke mugabo ejo bundi aba bantu bunguruza abantu babaciye amande ngo warengeje or ni roi dora nature igitoro wakiguze magendu
urongereza kugira uronka akanyungu. Umuntu wese aja mu rudandaza kugira aronka inyungu, ariko barashoboye kubravara la peur, baragira gute, barahagarika ibikorwa. None uwo mpaririza ko ivyo bintu bitabaye, n'ibindi rero bizoba. Ubu tuba turiko turamira tugira tuti sigaho bangwe, ni ukugira ntituzorinde gushika ngaho. Naye ahandi hoho burakeye ntibuzoshika ku menshi, aho abarundi bazogira bati ibi bintu ntibishoboka. Kandi ivyo bintazi vyo kubarira abantu ngo urya n'umuhutu, urya n'umututsi, urya ni wa wundi, désormais kuba twese tubona tugowamwe, abo bantu bakijijwe no kuvuga ivyo bintazi vy'amoko bazotinda bagera igihe babura abo babibarira, kuko mu nda harara inzigo, harara inzara hakazinduka inzigo. Hanyuma ikintu ca nyuma wavuze uti uti souveraineté, uti igaruka ku Barundi, uti abarundi bene Burundi nibo, uti nibo bagira, uti nibo batanga ubutegetsi. Nivyo mugabe iyo batabeshewe. Erega docteur, urabona twese turi Abarundi, kandi burya kubesha umurundi biragoye. None ntabwo turabagira iki, nta murundi rero abesha uwundi, uravyumva. Ego reka rero duhave tusha twakira baza nkubaze mu mwanya, reka tubanze tugire gatoya. Andris, Sabo mwampa akanya nkibariza mu mastermind. bien sûr, mubaze en direct nawe aca kwishura en direct. Niko tuzoza turagira. Murakoze. Je ndaheje kumviriza ivyo yaheje kuvuga kandi ndamaze kumwumva nkuko rero yabivuze. Nari sanzwe nibaza gusa uno munsi ivyo aza kuvuga byari gutandukana nibi. Dogita mastermind, iyo uvuze uti abanyagihugu bagira souveraineté, hanyuma ugashobora gukonvenka abanyagihugu bagashobora gukura iyo guverinoma ihari canke revolution igashoboka, nkuko bavuze uti hari abaciwe imitwe ariko arondera revolution. Mbega mu Burundi ubiravye nyene muri yo systeme novuga nti kusanzwe urimo, urabona ko vyokunda uraye vyabaye iyi 2020 mu pito 2025 mu kwigizayo abandi bantu bose mu gutora amategeko ibibwirizwa shingiro rizibira abandi bantu bose bazogana na CNDD-FDD, ibe code electorale izibira abandi bose bazogana na CNDD-FDD, ku buryo n'abagiziwe amahigwe bakaja kwitoza usanga bariko baratorerwa n'imbonera kure. Vyaragaragaye sinabaza kuza kubiharira, hanyuma mukaza kutwemeza yuko CNDD-FDD yatsinze 100%. Ataho vyigeze binaboneka, ku buryo n'abagiye kwitoza baja mu nama perezida yatumye ko bagasigura aho bafashe ubusuma butagira izina, ariko ntibigere abantu bafashe ntibigere bahanwa. Woshobora kubitwemeza yuko iyo souveraineté iciye mu vy'amatora yo bigishoboka muri CNDD-FDD, canke ubundi muntu yoza avuga ati ubu butegetsi buriko bukora nabi, ubutegetsi ntavyo buriko burafasha abanyagihugu, amaduruwa umunyagihugu yari kuronka w'umurundi yari gutezwa guhabwa na leta ntayari kararonka, reka tuyarondere mu zindi nzira tugize revolution canke tugitwerekanye akabaro dufise. Urabona ko vyoshoboka ko tumaze kubona iyi CNDD-FDD, kuko nta kintu gishasha CNDD-FDD itarareka abanyagihugu twoyitega ko iyo haviza kutwereka no musi. Wowe wobibona utagombye kuvugira uwo mugambi wowe urimo canke abo baraguhaye akazi, cyaje kwera wowe ubegereye uri mu Burundi umerewe neza ukabona uti vyose bimeze neza. Ikindi wigeze kuvuga uti abarundi barashobora kubona bati abapfuye hamwe bozuka bakavuga, nta nkubaye ubwo bwiye bwa mbere ntaho bazuka, ariko woshobora kuvuga wese atwanyiciye ni naka, ugasanga turakeneye ubutungane ko tubona CNDD-FDD ikintu cyitwa ubutungane yamaze kuconona, ku buryo na perezida Ndayishimiye aje imbere y'abanyagihugu akarira ati ubutungane mwarabwishe nta no mu ngwiza tunga kiza n'amahera ngaha, kuko muca mu inama mukayamwima, ugasanga hari abantu baheje iminyororo yabo ntibasohogwa, bakamara ko batakambira umushikiranganje w'ubutungane n'abatwara amabohera atandukanye, mugabo hose ugasanga nakajagari kariyo. Umuntu avuze ati duhere 65 wici wese atunganirizwe, 72 wici wese atunganirizwe, 88 wici wese atunganirizwe, 93 95 96 n'abantu bose bagiye baricwa na DDG hari mu ishamba. Tuzi na 2005 abishwe bariko baravuga bati no twaziyeme manda, hari taho twaziyeme manda bagatunganirizwa. Wowe nimba ataco uyagiriza muri ivyo vyose vyabaye, uranka gute ko ubutungane bwoza mu Burundi? Utubwire ico kintu uza kugidusigurira. Nimba utavuga uti papa wanje nabikizemo uruhara canke wowe nyene warabigizemo uruhara, uraribwa hehe wumvise yuko hoboneka ubutungane butunganiriza abo bantu bose? Ikindi uti turagiriza abantu, abarundi baragiriza abantu banaka n'abasuma banaka n'ababandi, kuko
iyo tuje ngaha kuri space umuntu akaronka akanya ko kuvuga agasigura ko yabira mu Burundi mu babaje naho kuko abadede bigira ko bakunda igihugu abandi ari nyanka Burundi n'abari nyuma ahubwo bari nyuma y'igihugu bavuga bitagenda neza niyo nuvuga ko bakunda igihugu kuko abandi bariko bakiri bacicayeko perezida nawe nyene ahantu hose agiye kugisha inama ni wavuga ati nakamugeza atakanaka n'abasuma yagiye muri odeka hajya muri ntuzeye mugahawe aravuga ati mwiba amadolari y'amamiliyoni ku mwaka yuza n'igitoro aravuga ati murabasuma muri abanyagihugu yagiye mu Kayanza atuka bita ba Musteri na ba Mayondori murabasuma mwatwaye ubutare tubona ibinogo nta butare tubona igihe perezida karavuga ivyo vyose akerekana mu bakorana bose karabasuma gusa bakorana wowe nawe ugahoja kudefanda umukuru w'igihugu umubeshe zire karavuga twebwe n'ivyo ngaho razoka tubeshutse aho woja mu nama perezida karakoresha bavuga uti aba basuma uri kuravuga bari hehe kuri kwafatira muri rusange nimbura umurundi uvuga uti ndakeneye changement ndakeneye revolution ndakeneye cyo hinduka Burundi tubone hari cyo bariko barahindura kubera iki nimbo fise ubwo burenganzira bwo kuja mu nama vuga nk'ibi twumva Rufyira avuga basi vuga nk'ibi twumva Faustin Ndikumana avuga kutavyerekana kubera iki muza kwigira injyanja ngahanye wowe nyine urabona biriko biraba nimbura dogiteri sinco ufise mo dogitora ariko buri mu bantu baciye ubwenge ni kubera ko twokwereka abarundi ntumbero nziza mugore kuza kuduhenda ni natabona umunsi igihugu cy'u Burundi ko cononekaye mu madomene yose iyi leta bashizeho no munsi wo yama ikizere kingana gute iyegiye irahaba duhere dufatire kuri ndayishimiye tuje kure woyiha iya bunyoni havuye ni ndakugariki havuye niyije wo duhikizire kingana gute wosigura igituma Burundi bugezeho bugeze no munsi ibintu amatarabura amazi akabura amahera amakunga akabura abantu barishe mu ifumbire yabo bakayibura vyaka abanyagihugu bideprasa ibinyamakuru bitavuga vyisanzuye ibintu woshira kubinsiguro wewe ariko nkuko bisanzwe biri perezida za kuvuga ibanyuma nta kivuguruza ugasanga n'abantu ari karatuka bariko bakorana mo ziya diri z'amahera mu madiri y'ubutare ugasanga n'umuntu ari karuka mu nyuma rudanirwa cyane gose mbega hano ubona ko perezida yarahemukiye igihugu kakora ama business yo kurima cyane gusumba uko igihugu cyari kibimwitezeko ku igihugu kimuha vyose kimuha uburyo bwose bubaho kugira ngo ashobore kubaho neza atunganye ivy'igihugu ariko kabona umwanya munara gufata amafoto ari karimbura ari kararima ari mu zindi business ziwe ese kurabona bihwanye nuko Burundi bwari gutwaga no munsi hama akorohereza ko ari space nari mu bari kuvuga ibintu nk'ibi wowe ucuraduga uramera nk'ugomba gutera ubwo abantu bari bahari ati bino bintu muri ko muravugira ngaha mumenye ko muzobibazwa mumenye ko azogera igihe mukavyishura mukabibazwa bino bintu none kubera ko tokwibaza ibisirede defude dikoro no munsi ko azogera igihe ababikora nabo bakabibazwa akakarenganya ikorera abarundi ubu bwicanyi ikorera abarundi buno busuma abarundi bakorerwa no munsi ko naho bavuga uti izindi leta zarahaciye ziriba zirica nivyo twogumamo mbega nivyo hanura abantu ko vyoko bogumamo ko tubona n'ivyo kubibagira ngo gwanko gw'amacaka kuri CNDD-FDD divyigisha nivyo no munsi komanda yatujamwo nimba leta zahora zarakoze amakosa nivyo nako CNDD-FDD yobandanya ko wumva mwagize amahirwe mugatsindijana kwijana nivyo mumva mwogumamo nuno munsi tukaguma muri ivyo n'ubundi butegetsi buzoza buzogume muri ivyo gira ko mbure mvuza amajambo menshi ariko turi ngaha kuri space nta hotel ubwo buwundi woshikira icyumviro cawe harimo n'agasikira icyumviro ciwe uhakora n'amayidengira ameze neza kubera ndibaza ko Burundi ababukunda cyane saba ari ku butegetsi no munsi wapi murakoze urakoze Demokrate nibaza ko ivyo vyomera nka vya biganiro by'abantu baharira batimanira baho abandi bati ntibaho ugasanga nivyimviro bidahera hari n'abantu baharira pur guharira ugasanga mugabo jewe ega nivyo nariko ndavuga kubera iyo system ihari ni system abantu bagira bati reka erega genda scrolling aha kuri Twitter ubu abantu bararushanywa ingene bagira bararushanywa ingene baninahaza abategetsi ngo uru president ngo mama Burundi ahantu hari demokrasi ikora nana umutegetsi numusuku w'igihugu numukozi w'abanyagihugu ntabwo ari umuntu uririmba nkaho umenga nibiki rego reka tumira amatega toyi gusa hanyuma duce dusaba baza nkubaze atuyagire gatoyi donc Andris Pavlov ntuma droit de réponse yambaye
baza nkubaze mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye Nimwiriwe, nimwiriwe. ntabwo Jewe twumva sinzi ko abandi mumwumva uranyumva? 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 sinzi ko abandi muriko muramwumva munyereke sinye niba mwumva d'accord reka bandanye fais-moi signe niyaheza Ubu urumva? turakumva baguhaye akanya wobandanya kuvuga. Urumva jewe sinzi ko ari intererano canke ari uko mbona ibintu. Je mbona umengo mu Burundi hari ingorane kubera dushaka gucanga ibintu vyose politiki igezweho ubu niyo yari isanzwe iriho ava yuko baja ku butegetsi tukabivanga tukabura rero bo tubitako. Rero nshaka kuvuga par exemple en fait nk'abadede nk'ubu bagiye ku butegetsi igihugu gifise virus hanyuma baragitwara kiragwara hamwe barakira hanyuma bageze za 2015 kirasubira kiraremba kiremvye noneho bagerageza gupfahaza indio rero tuzatubona za guverinoma zihindagurika urumva rero ni guverinoma washizeho nibaza ko reka durondere basi dupfahaze ubwa nyuma ko dusigaje n'imyaka 2 urumva rero je ndavye igituma mvuga ngo jaragwaye niko yarambona yuko hari abantu bari barijeje ko bazotwara bagira na par exemple des conventions tutazi zibeza Arusha n'ahandi bazotwara hanyuma barabahemukiye namba baracenganye naho rero caca kigwara ubu rero mbona umenga ko rapfupfahaza rero sinzi rero uzogikiza rero nivyo rero nashaka kugeza ngaho gusa sinzi rero ko ni mu kongereza